Muranzi turabona na kenshi aba journalist kuko mu byo njejwe hariho kubona na kenshi n'aba journalist abandi Fabrice Niragira njejwe mvugira Aigle Noir nkongera nkakurikirana n'ibijejwe kumenyesha makuru na marketing umugwi na les relations interclub. Muri make rero ko presentation iheze twagira dutangure amasegonda atarenze 30. Igice ca mbere uko umugwi utunganijwe. Aigle Noir Club Sportif ni umugwi ufise imigwi itandukanye haba muri football, basketball cyangwa muri atletism. Ikaba ifise icicaro mu ntara ya Makamba. Yatangujwe na nyakubahwa Reverend Kuriyo avuka mu iyo ntara ya Makamba nyene. Club ya Aigle Noir ifise imigwi ikurikira. Ubwa mbere hariho umugwi wa Aigle Noir w'abakuze wa football ukina mu cicaro ca mbere Primus League Burundi. Hariho Aigle Noir Football Academy ifise icicaro mu ntara ya Ruyigi. Hariho Aigle Noir Basketball y'abahungu ukina mu cicaro ca mbere i Bujumbura muri Asebab. Hariho kandi Aigle Noir Basketball y'abigeme nabo nyene bakina inkino zo mu cicaro ca mbere ngahi Bujumbura muri Asebab. Turafise n'abanonotsi tubasanga mu karere ka Jenda na Mugamba aho Aigle Noir ifise yo imigwi ikurikirana kugira bashobore gushika kure muri atletism. Umugwi wa Aigle Noir Basketball w'abigeme watanguye mu mwaka wa 2018 ukina inkino zo mu cicaro ca mbere. Umugwi wa basketball nawo w'abagabo watanguye mu mwaka wa 2020 ukina mu cicaro ca mbere naho nyene aho watanguye ari umugwi udafise abakinyi bakomeye nkuko mubibona ku kibuga, ariko ukaba ari umugwi washoboye gukina inkino zose zihiganwa naho umusaruro utagenze neza muri rusangi. Aigle Noir irifuza gukomeza bimwe biboneka umugwi wa basketball w'abagabo aho uriko uragerageza kurondera abakinyi babishoboye kandi bashaka gukinira uwo mugwi kugira bashobore kwiyunga nawo hakurikijwe amategeko agenga ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi. Umugwi wa Aigle Noir ufise intumbero zikurikira. Ubwa mbere intumbero yo kugira umugwi ukomeye maze ugashobora guhangana n'indi migwi tuzoba turi kumwe mwihiganwa ngaha mu gihugu cacu. Ubugira kabiri kugira umugwi ushobora kurondera inkino za kivandimwe hanze y'igihugu ukaduserukira utatumara amaza tugafasha abakinyi kuja habona kugira tuze turabatanga mu migwi yo hanze nabo bagashobora kwiteza imbere. Nico twita muri Aigle Noir la promotion de nos joueurs haba muri football shaka ko no muri basketball ariko bizoza biragenda. Ubugira gatatu gushira abakinyi ba basketball ku isoko mpuzamakungu tukishimikiza amasezerano tugiranira n'iyindi migwi yo hanze y'igihugu cacu. Twifuza ko uko tubikora muri football tuzogerageza no kubikora muri basketball, turonka abakinyi bakomeye b'abarundi bakina hanze y'igihugu barehe gusazira ngaha maze muri kazoza dutegura umugwi serukira gihugu wa basketball ukomeye cyane kandi ushobora gushika kure. Kugira ivyo byose bishoboke, ubwa mbere nuko tuba dufise indongozi muri basketball zitahura ivyo vyiyumviro maze zikagwiza amahiganwa menshi atandukanye. Ivyo bikazotuma abakinyi bamenyera inkino nyinshi bakanakomera cyane kurushiriza. Ubugira kabiri nuko izo ndongozi muri basketball nyene zoshira ingufu zikomeye muri ugo rukino maze imigwi itahukanye ibikombe bitandukanye igashobora kuronswa ubushimwe bufadika bubafasha gukomeza imigwi yabo. Ubugira gatatu nuko iyo migwi yorohereza abakinyi bayo mu kubafasha kwiteza imbere mu kuborohereza gukinira imigwi bipfuza hakurikijwe amategeko yo guhanahana abakinyi kandi bigakorwa mu bwigo wa fair play iranga inkino muri rusange. Ico cyari igice ca mbere. Igice ca kabiri kijanye n'amatora yimirije muri basketball tukirindiriye ko
turonswa ingene bizogenda. Umugwi wa Aigle Noir uhagaze ahakurikira. Umugwi wa Aigle Noir uravye ingorane ziri muri basketball muri rusangi, izo ngorane zigatuma imigwi ihungabana mu vy'uburyo kubera intumbero zitaba zitomoye neza. Dufatiye ukujuragizwa kw'abakinyi kwibonekeza mu migwi itandukanye, bikibonekeza nk'uko umengo nta mategeko ahari abagenga kandi asanzwe ahari. Ivyo vyose tubifatiye hamwe, twashaka tubamenyeshe ko mu matora turindiriye kumenyeshwa igihe azobera. Umugwi wa Aigle Noir uzoshigikira umukandida wayo kugira habe itunganywa ryiza muri basketball, hoye kuba bashaka kurengera abatwara ishiramwe bitwaje ibi canke biriya. Uwo mukandida wayo nuwo wese azoba ari uwijunja n'ijambo, ashobora guhagararira amategeko akongera akayakurikiza. Nuwo wese azoba atahura ko udahaye ikibanza gikomeye umukinyi mu kumukingira ataguteza imbere basketball bizoba birimo. Nuwo wese azoba yitaho ubwa mbere iterambere ry'umukinyi wa basketball. Nuwo wese kandi azoba ashoboye kuronderera kugishira hamwe kugira rikore ibikorwa vyayo neza kandi mu muco ntangere. Mu kurangiza, twashaka tugabisha uwo wese agenda besha abantu batandukanye akitwaza ngo Fondation Pax Burundi iramushigikiye, babicishije ivyo bakabivuga bitwaje ko uwirongoye nyakubahwa Honorable Reverend Kuriyo yo bashigikiye. Twagira ivyo tubibeshuze kandi tugabisha abo bantu. Ivyo byose twashaka tubibeshuze tubamenyesha ko uwo tuzoshigikira kandi akwije ibisabwa ahari. Uzofatwa rero ariko arakoresha iryo zina ryiwe mu vya basketball azoshengezwa yongere ahanwe hisunzwe amategeko agenga igihugu cacu c'u Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire. Bigiriwe Imakamba igenekezo rya 31 Ntwarante mwaka wa 2020 ku bwa Aigle Noir. Fabrice Niragira ajeje kumenyesha makuru. Murakoze. Muratubwiye bitari bike, muratubariye ibijanye n'imigambi mufise yuko mushaka gushira umukinyi mu kibanza c'imbere, byose byo mukora bikagaruka ku mukinyi. Turamaze kubona benshi baza bavuga uko ni iki mwijeje ko ico mwisangije mushobora kutubwira uno munsi bitaguma mu byo kurindira, mutubwira muti tuzokora uku dukora uku kugira ngo umukinyi abari we ashikirwa imbere y'abandi bose. Mu byo mwatubwiye bavuze ibintu bitari bike, bavuze ngo kandi mushimika yuko mugiye guteza imbere, mwifuza guteza imbere cyane umugwi wa Aigle Noir basket kugira ngo ushobore kuba ari umugwi ukomeye ufite abakinyi beza. Mbere muranavuga yuko hazorondererwa n'abakinyi bakarondererwa isoko kujya mu bigira mu mugwi wa Aigle Noir. Je ikibazo canje rero ni iki? Ikintu muri basket mubona yuko ku bwanyu kitariko kiragenda neza, muvuga muti twebwe iki kintu turashaka kugihindura gihinduke vuba, ibintu muvuga muti muri Aigle Noir twebwe ibi twifuza ko byohinduka muri basket kugira ngo basket itere imbere gushika munsi nibihe? Murakoze. Ukuntu Aigle Noir ya football ifashwe kandi Aigle Noir ya basket nibaza yuko bose bafise umugabo umwe, ariko ari ukuntu benshi bavuze kuvuga ngo ari ukuntu basketball ya Aigle Noir ari ukuntu bahihevye cyane, ari ukuntu atagaragaramo ingufu. Uyu munsi rero biragaragara yuko muri Aigle Noir ya football urasanga hariho n'abakinyi benshi usanga bagenda no kumugabane wa Buraya mukagurisha kandi ugasanga bari kwavyifatamo neza. Uyu munsi abantu bari kwatwumva, uyu munsi turi ngaha muje kutubwira imigambi n'imigabo Aigle Noir basketball mufise kugira ngo baze batere imbere. Nakahe kabo canke igiki mubwira abakunzi bakunda kuza batubaza ibibazo, mbega Aigle Noir ya basket kwimeza ukuntu ngo nta nguvu nyinshi zijamwo, ariko muri Aigle Noir ya football ari ukuntu bashigikiwe
nibaza yuko nako kabazo narifise mbega bigiye kugenda gute kugira ngo Aigle Noir ya football kuno bayifashe aba nuko na Aigle Noir ya basketball ifatwa kugira ngo byose bigaragare yuko bifise umugabo umwe murakoze kubera yavuze ngo inguvu nke ngo hagiye uko iki natanze akarorero k'ingabo nibaza ko gatomora byose iki kibazo inyishu natanze ndiko natanga akarorero mvuga le coach wa Aigle Noir gahuye n'ibibazo yabajije witwa Ile-de-France Ile-de-France yabajije ikibazo kitari kubazwa cyane uburongozi bwa Aigle Noir kiri cyane beaucoup plus muri federation kuko mubwo kwa kibajije reka tuguhe umuco ko ibintu tubibona kandi n'ikibazo ciza cyane kugira rero izo ngorane zose zihere kuko ni ngorane kuko na ava n'ubwa mbere muri football byari bihari ico bitwa club d'origine kasanga na kibanza afise kuko hari umwanya wo gutegura umwana hama akagira akakwiza imyaka akaba transferable akagira kontra kugira rero iyo ngorane ihave abazoba baratowe muri federation tuzobaha ivyiyumviro tubasaba yuko hoba ico bitwa statut du joueur ya muri basketball ivyo rero byose niho izo article zose zivuga le club d'origine ingene umukinyi Aigle Noir aje kumurondera pourcentage ironka par rapport y'amahera umukinyi yaguzwe muri club d'origine nangahe ivyo byose bizoba bico bija muco bitwa le statut du joueur muri federation ya basketball mu Burundi ico kintu nimba kidahari mukuri nico bitumara ahabwa akajagari statut du joueur niyo idefinize ibintu byinshi igakingira n'umukinyi muri rusange ikongera igaha ikibanza les clubs umukinyi baravuye muri club d'origine nibaza yuko bantahuye niyo sanse ndayivuzemo Olivier le renouveau umugore w'abakobwa wagize ikihe kibazo sibanga kuko ntiwonyegeza umwotsi kandi inzu irikirasha ntibikunda mugabo sibanga mugabo ngira ngacishije mu majambo make cyane muri vision ya Aigle Noir muri rusange ikintu kiza imbere ya byose y'ibintu byose muri rusange ni discipline nukuvuga rero naho wowe uri wa mbere utsinda amanota yose menshi yose kuri yose ari wowe ekipe igenderako udafise discipline tunagutowa bajya bakinyi bariko barakina kubera l'indiscipline hazoba restructuration shasha umwaka uza kuko championnat niyo iraheze playoff ntazokina hazoba restructuration shasha hama hafume haba abakinyi babaye mugabo bafise indero simvuze ko bose atandero bafise oya mugabo hari abadafise indero discipline atari kirenga icyo cyatumye tuyaganira ikibazo ca nyuma sinafashe izina ry'abakibagije mugabo avuga ati mushobora mufise umugambi wo gukura abakinyi hanze mu kirundi bavuga bati ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi murabizi football itangura bashere barabizi ingene yatanguye ari football club ntiyatanguraga abakinyi bo hanze ubwo barimo na basket rero sinovuga ati ejo canke umwaka uza tuzotangurana abakinyi bo hanze no dutangurira ngako no ngabunya amatara arahari kandi babishoboye ntitwoca rero tuza dushagira promotion des joueurs Burundi ce duhera ubwo nyene ku bakinyi bo hanze no abakinyi bo hanze baza après twanje kubona eske baje kera valera ajoute mu mugwi eske baje bagakina bagatwara igikombe cyo ngaha kubona baronka amahera cica n'ikizi ni vision yo bari yahe
mu bikenewe rero guhindurwa n'ivyo foke haba inzego zishira imbere umukinyi ekipe itwaye igikombe ikaronka uburyo bukwiye apana mu majana 3 umuntu aba yagize sezo yose akaronka mu majana 3 ivyo biboneka hake kwisi ivyo byose rero bica biza kuko nta kayabaga umuntu yoronka kuzana umukinyi wo hanze atwaye igikombe azoronka mu majana 3 by'amarundi $100 wamuzanye kuri plus de $1000 urumva n'ikibazo mugabo buke biza buke nta woca bikorera rimwe etape ya mbere iraba hama iyindi gakurikira nkuko nabivuze ko turagira amabingi hirya no hino kugira ikibi zo dufise ikomeye shobore kwirondera inkino za kivandimwe hanze y'igihugu Tanzania hari imigwi hari twavuganye Saharika Muganda nta ngorane ikipe ikomeye muzoyibona yuko si yatunashimye bashaka rero turangirize ngaha icyo duhinduye muri mukino wa basketball kubera ko tubona yuko hariho birashoboka twebwe hajya kuvuga ati nta mwana wizura ingobyi baca umugani mu kirundi ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ni ukuvuga yuko ikintu kiri mu ntango niwo kikengera canke ukinebagure uravye ko iyi club ya basket y'abagabo yatanguye muri 2020 ntawe ukinegura cyane gose ahubwo tugushamo ingufu cyane kugira ngo tugire iki dutere intambwe twebwe twaremesha yuko amatu arahari kandi amatara arahari kandi natwe haba connaissance technique haba uburyo kabisa tubona ko urukino rwa Aigle Noir equipe Aigle Noir muri basket ya féminin canke masculine izotera imbere ku buryo mwese muzobishima tuzo kubamagara nk'ikindi gihe mbwiye muti kabisa ibyo mwavuze byagiye mu ngiro murakoze.